haraheruka gutunganywa amasengesho aho mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe yarimwo indongozi z'igihugu zitari nke turumva ivyahavugiwe cane cane byahagaze mu guhimiriza abarundi gutanga ikori, guhimiriza abanyagihugu gutanga ikori. Kandi nivyo mu bisanzwe ikori ni ngirakamaro ku gihugu, ikori ni ngirakamaro cane kuko musanzwe iryo ribeshaho igihugu. Nta gihugu cobaho atamakori ariko aratozwa. Hanyuma bamwe bakavuga bati rero abantu bahurumbira gutanga amakori aha na hariya vy'ukuri vyihweje ku bihugu n'ibindi. Hari ibihugu usanga abanyagihugu bamaze gutahura cacaye bakihutira gutanga amakori gusumba ahandi, bacita mu bisanzwe civisme fiscal. Civisme fiscal, gutanga ikori rinonokewe uvyumva ko ari iteka uterereye mu iterambere ry'igihugu. Ariko rero guhimiriza no gutanga ikori ni vyiza, ariko twagira dukebure leta tuyivunira akaguhe ko hariho ingendo nyinshi ziba zikiboneka muri politiki indongozi zishiraho n'ingene ivy'igihugu bitunganijwe n'akarori indongozi zitanga bituma uwo mutima ugenda utihuta kuba mwinshi. Iyo civisme fiscal itihuta kuba nyinshi, kandi twadusaba leta ko yobikorerako. Ubwa mbere hari ico bita kudashiraho ubutungane mu gutanga amakori. Abarundi bangana imbere y'amategeko. Mwibwirizwa shingiro baravuga ko abarundi bangana imbere y'amakori bategeza gutanga muri leta, mu kiga ca leta barangana imbere mu guterera, nta usumba uwundi. Mugabo rero ingene usanga imeze ubu, usanga umengo hariho umugwi w'abarundi ari ugeneye gutanga amakori cyane wonyene, abandi ukamenga ivy'amakori ntibaraba. Izi miliyoni zingahe 10 na zingahe z'abarundi ugasanga n'umugwi umwe babandi bakora ibi babonekera aho babafatira bakamara. Iyo rero byama bimeze uko rero uca usanga abantu bagira umutima wo kuvuga ati kubera iki twebwe. Kandi usanga leta kwiduza ayo makori igumi yaremereza umugwi umwe. Une petite, mu gifaransa bati petite économiste abantu baki. Hari igihe bigeze kwerekana yuko usanga nka 20% y'abatanga kori batanga 80 imbere kwijana y'amakori yose igihugu kigira kironka. Hamwe gacuraba ingene na economy y'u Burundi itunganijwe, aho ivyigwa vyerekana ko hafi 70% y'ibikorwa bikorwa mu Burundi bikorwa umengo bikorerwa mu rufuri, muri economy informelle. Economy informelle no kuvuga iki? N'abantu babeshwaho n'ibintu bagakora kandi amafaranga kabana ko yafise reveni bayifise, ugatusanga ibyo ariko barakora byose biri muri informelle. No kuvuga yuko rero iyo economy informelle ibaye nini, ni benshi bariko barakora ibintu mugabo dushobora gutanga amahera amakori muri leta. Ugatusanga rero na leta uko ibintu bimeze, hari ingingo zifatwa mu gutunganya iby'igihugu zituma abakorera mu rufuri bagwira. Tukiyumvira kubera iki ingingo leta ifata mu by'ubutunzi zituma abantu baza gukora mu rufura ari benshi. Haro nk'ibintu birutanga karorero urudanazo w'igitoro, hari urudanazo w'igitoro kurumeze kubera ingene igitoro gitunganije ingene kibura kigasubira, hari igitoro kiba kidandazwa biciye muri magendo. Kubera ivyo n'urudanazwa leta urira kwa mahera. Hagiye igitoro gishoye kwinjira bakaribira kugira gute leta yo hakura amakori. Mugabo abantu baca usanga hari biriko birakorerwa mu rufuri menshi baza kugurira aramana n'amatransaction ari karakogwa atiniza amahera leta kubera kubikora mu rufuri. Kandi undura hoho ni ivy'amafaranga y'agaciro. Mwibanye nkuru y'igihugu yo reko baravuga ifaranga mva makungu ryataye agaciro cyo ryakongereje baza barara ku isoko yo ku ruhande marché parallèle. Mu biharuro iyo marché parallèle biba ngo marché yo ku ruhande ngo yavunjaye n'abandi yinjiza 70% irenga y'ibidanazwa mu Burundi. Mwumvugo rudanazwa bw'amafaranga umengo rukorerwa mu gifuri ngo ni marché noir. Abo bantu ego bariko baradanaza amafaranga data bari kwafise bureau de change formelle batangira amakori bakaja gukorera mu rufuri muri informelle. Ivyo none bifise ihensigo
uwo mingo n'abategetsi bashaka kuba bakorera ibintu muri informel kugira baruhingene bidaca mwiri raba intuze igisata c'ubutare ingene benshi bashaka gukora kitinjiriza amahera leta kandi kirimwo abo bantu b'abategetsi nyene igisata c'ubutare ahantu hose gipfa kubera abategetsi barakijamwo bagishakamwo inyungu bagishiramwo abo bashaka bazokorana ibi bagakuramwo bakagira gute abandi kubera ingorane ziba ziri mu gihugu bashaka guca hirya ntituzane muri leta kubera leta iza kutuvunjira ku mahera make dushaka kuyavunjisha ngaha bose bagaza bahungira muri informel ivyo bintu none exoneration uburusho butangwa abarundi bamwe bihaye kutariha amakori by'amategeko umushikiranganje w'ika ca leta uja kumuraba muri obere iki umuntu wese arondera ngo je ngoshaka kuranka exoneration ndagira gute kera aravuga ngo abantu ngo batse ngo amahoteli ngo nama exoneration cyangwa ibingo mayekima amahoteli bagenda ugasanga abantu bose bagiye gucisha ku bintu bitari gwabo ugasanga exoneration taux d'exécution yabaye 160% arenga nko ku mwaka w'amafaranga leta ikoresha w'ibihumbi na 2023 ushira 2024 ayo mafaranga agenda abo bantu bihaye kutariha amakori ngo nakaruriro ngo binjiza amamodoka batarisha amakori binjiza batarisha amakori bagira iki iyo umushahara uguhaye uje hamwe n'abandi ukariha amakori ayo mafaranga agenda bavuze ati bagire enquête barabaronsa ayo ma exoneration tugire enquête turabaronka ubwo burusho ntibakwemerera mugabo ukaza w'abategetsi ngwiki ngo dutanga amakori tanga karorero na mwebwi uwo muzigo muri komeremereza abandi mudashaka kuyikorera mudashaka gushira kwintoki kandi mwese twese turabarundi hari ikindi gihambaye ayo mafaranga yatujwe na kuriro abantu batanga amahera mu kiga ca leta bayita l'argent du contribuable nukuvuga amahera umuntu yabiricuye obe irongeje amakori irongereje none wa mwimbo w'ayo mafaranga ukoreshwa gute iyo leta iri mu gihugu idashobora gukingira ayo mafaranga atozwa ngo akingigwe n'uyanyurujwe ahanwe abantu babona yuko umengo batanga amakori aja mu mifuko y'abantu amakori yibwa akiri karatozwa akaja mu mifuko y'abantu agasubira kibwa ariko aragira iki ariko bariko barangura imigambi abarundi nko kubona ivyabaye ku mazone ejo bundi kubaka amazone imiliyaridi 30 yuko ngene zagenda umushanje w'ikiga ca leta akagenda akabivuga akagira iki mukarindira na enquête yo kugurugwa akina amafaranga y'igihugu abatanze amakori babiricuye wewe uri leta uri gukora iki kugira ukinge ayo mabi uri gukora iki abarundi ngo batanze ayo makuru wowe uri gukora iki ngo yakingire amategeko y'igihugu arabiguha uburenganzira hari enrichissement illicite ni bya blanchiment ni vyerekana ko amafaranga anyuruzwa yibwa ku mugaragaro abantu bagatunga umurengere bakibaragira bakugure bidaciye mu mategeko ivyo nimwe ugatusanga na leta bimwe byo kwerekana ngo declaration de bien na leta igaciba inyegezi ikanga kubishira mu ngiro iyo ngendo ni yagute ntibikunda aho ubona ibiba byubaka iyo blanchiment ni ibintu bya muri informel lo blanchiment ni economie muri informel abantu bubaka ibintu bayisha bagira gute none ugira abo bantu babubatse ibyo bintu muri ntuzeye ko ta taxe sur la richesse twigira tubona taxe sur l'effet de la richesse kwitaboneka kugira tubagwanye enrichissement illicite bagaja kura kuri compte fiscal y'abantu ibyo ni ibintu byasabwe kuva kera kugira abadekuraje abantu bagira de revenus zirenze mugatama kore ko baratanga kandi birimwo inyene
usanga birimo ntuze indongozi izi service sociaux de base umuntu yatanze amakuru kuri akamakuru amabije ragiye mu byo gutanga umwavu bakawura abona bibatse none itori itangwa ririko rimari ku munyagihugu hageze ibijanye n'indero babarimu nturi kurano kwitabarimu bakwiye indero abaganga infrastructure amabarabara ibinoga hana hari adasubirwa matagira gute ivyo ryo ntaza barabona ko riko amakuru karakora ikintu hajya abantu baragiye batanga amakuru baca barabara karakogwa amashuri ni meza iki abaganga bariko barahembwa uwo mwavu uri kuraboneka ivyo ubutunga ivyo nivyo bituma umuntu avuga ati iko rirafise kamana nibuka umunsi umwe abagwiza tunga gaho kuri ntuzeyi ahonyi bigeze kutubara turenganye kwera bazi cyo dukora aha kuri $20 miso batwereka amahera amataxe bakwa na TV yakubera aho badandaritse mugayi barabara ribaca imbere cyuzuye n'ibiziba n'ivyondo niki ngo hera iki ni komeza gato ikora ibisyo ija muri administration irenga nuko ko umuntu ari ikori mugabo cakintu akeneye muri leta gasura akakiri amafaranga ni double paiement twe twabarisha amakori kugira mututunganiriza ibintu mu polisi twarisha ikori kugira tumuhembe mwana wabandanya arihisha ayandi mahera muri administration kwa kuri cagiturira utanzanya ntaco gukorera mugabo warisha n'amakori yo guhemba babandi ubugira kane concussion ahandi ndetse ya concussion ahandi mu bindi bihugu service za leta amanone musanga yanditse uzogitora igisaha baranagutelefona ati hageze uramukiwe ugize ikizo service za leta mugabo tanga ikori muye muri za service za leta naho subira uri haba abantu ariko barabikora yamera kumere gufasha ibinayo yagiye ahandi abantu twihano concussion kuko umutoza amahera muri kanya amakoro yatoje yeduza mu mutegetsi kanaka tanga interano twubaka ibi tanga ibi ku mazone amahera yateguye ku mazone abandi nabo bagatangisha yandi batuza mu banyagihugu hari ahantu twumvise Muyinga umustantera nimba ari umustantera Muyinga avuga ngo abantu bazoza baratanga ku kwezi amahera ngo y'ibintu mu bintu by'isuku iby'isuku bijejwe commune bije muri commune iri en deficit amarosete muri commune ameze gute yananiriwe hehe umva abantu batodo abakomerisa zanibi tugira gute habaye igikorane habaye iminsi mikuru gutoza amahera mu bantu buri kanya naryakora kandi yaririsha byose ni ibintu bivuna abantu ibi byantuze double imposition uhara amahera tozwa na obe natozwa na commune hari ahantu henshi umengo yotandukanye n'ihari hari abantu bose ariko bakwa amahera double bagakira bakavuga tuti obe rutwatsaya commune ngo kikaka kwakunda ugasanga abantu bariko barihira muri commune no muri obere kuri bimwe heje bundi umushirangani w'iga cyane tavuga ngo kubijanye n'ama autorisation n'ama redevance ibintu vyo mu bafise ubunywero n'uburiro nibiki ko bitwazwa muri de final ukagenda muri commune naho murazwe twana yadutoza waza muri commune ngo rituzo umuco ngo ritugize gute ivyo nibiki bigendera ku mategeko ayo mafaranga azoja mu kiga kimwe turi muri decentralisation amwe azova mu kiga ca leta hejuru azoze gufasha mu makomine ivyo biri hari ivya implicité y'amategeko y'amakuru agenda arahindagurika buri kanya abantu bagwiza tunga bariko barakora wateguye ingene uzori mugaye itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha rihindutse umwaka rihindutse ngo makuru yahindutse ivyo bintu umuntu bo bikorera mu gute kandundura rigahinduka muri revision amezi 6 gusa muri revision kazoba ngo hasumutse n'itegeko ngo iyo redevance ngo ari ku miliyoni ngo 30 we ku miliyoni 50 umuntu agira previsibility ukavuga ati ibi nzovyitondera ngire prevision oya ibyo no kibgorana abantu cyo tutinne ku muturongereje kuri amwe haca hama ibintu ngo no gucengana
ubwindwi ni context economique rero difficile ibiciro bimwe biduga yo inflation gumi hari kubera imvona izina ziriye ukuza gushira kwa amatax niko ibiciro bica bica kuduga ubwo usanga abantu rero bagiye kugura n'ubushobozi buke agenda avuga ati TV y'ikindi ugasanga bitubye abantu ariko barondera ingene iryo kori ribaremera borizunguruka ivyo rero nivyo bintu na leta irakwiye kuzirarabe ingene ibintu byifashe mu gihugu kugira ibi bintu izo ngeso yerekane umutima wo kuzigabanya kugira abantu bumve neza yuko iryo kori batanga ari gwabo ribagaruka ko kandi baronka raporo y'ingene riko rirakogwa aha mu Burundi ho hageze ahantu n'ubuza avuga ngo toza ngo tora amahera ngo twubakira ishuri hana tora amahera dusubiremo iki niki n'ukibajije ngo ngo n'umuvyonzi ngo nigipinga rero uze mu gihugu umingo abarundi abantu bihaye kubafata kumwe kwazana amagizana amafosoro kandi mucereze dutoze hinduka nizo yitu busanga nabwiza tunga ubukora amakora agenda ugasanga bwiza tunga bagari ko baragenda abari bazana imitahe irabazana mu 12 mwaka wa 2024 ngo abantu bigize imitahe niki amaze kwinjira bangahe ahubwo tuko tubona n'abarundi benshi bashimye imitahe yabo isokana hanze iyo environnement des affaires yo tubantu bazana imitahe ntayubona kugira bagwire none makora azovahe azove mu bantu bamwe bakene bagira guki toroke kubita agashi ubwo butungane budakingira abantu harawuza wumva badutse nta munyamahanga guri tongo nta munyamahanga guri none umunyamahanga agotagura itongo none bizogenda gute none yo kwemvesisa gute umunyamahanga je rigiti unagibukana ariguza arigura yemvesisa ho nyine nivyo abarundi umuntu aragura itongo gacari shira mu isakoshi ngo ritware mu gihugu yavuyemo urabona ko hari abantu baguma bavuga ngo riguzwe na nakumye ngo niwe bushaka kuvyihariza uguruka igihugu kibohoke agashomeri kiyongera abantu batanga amakori none uwo mugwiza tugaho hanze niyaza akazana umutayi ukomeye technique araguza aho hanaragize gutatanza akazi abanje kuri amakori ku company yiwe ahaye akazi benshi abahaye akazi bashatangura kuri haye impose y'uruveni muri leta pouvoir d'achat yabica yiyongera bacaza kugura ibintu ku masoko baguze ibintu ku masoko bariko baragura ibintu ya tax utanza gushaka ama tax ari kubidanazwa ariko arinjira mu kigega ca leta ivyo none ko abantu batavyumva twuguruke duhinduke Burundi buhinduke nabwo